SG. Mwaramutse mwese, hama ku mazina yanje nitwa Kimana Bertille, nkaba naserukiye Club Amayago, bafise imyaka 22. Murakoze. Nka Club Amayago icyatumye twiyandikisha mu higanwa, twashatse yuko twogeza kure indangakaranga y'imico yacu Burundi. Ihiganwa ryaca ku mbuga ngurukanabumenyi ryagenze neza kuko twashoboye kurengana bakadutora. Ikintu twasigaranye mu muce ukurikira wa nyuma, twari benshi mu ihiganwa, hari barizera batamvye, bafise umunezero mwinshi kuba twagira ibibakwe byo gushika mu muce wa nyuma. Mu muce wa nyuma w'ihiganwa twakoresheje ingufu nyinshi kugira twerekane ico dushobore kugira ibibakwe ryo kurengana mu ihiganwa. Kungene twiyumvise, twaranezerewe, ivyishimo biraturenga, turatamba, turakoma induru. Abahesha twaronse twashoboye gukuramo umuvunamusase, hama twari dusigaye tudushira mu kigega kugira ngo tuze tutwifashishe mu migambi. Akajambo nobwira abari bateguye birya higanwa, nabo bafashanya, nobashimira kuko ngene bari bateguye higanwa kugira tugaragaze impano zacu, nobashimira cyane. Hama abazoza mu yindi higanwa nkabahimiriza kureka kugira ubwoba, bakerekana ico bashoboye.